Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuroranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona nkuko muvyumva nkuko bisanzwe kandi nkuko mubimenyereye mu kiganiro yaga muganga gisanzwe gitambutswa kuri Ntambura Idahita TV. Ndabaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu yaga muganga cuno musi dushishikaye gutegurira ngaha ku kazi. Aha ni muri farumasi Kaze Kinama, basanzwe muba muri no micungararo ya Kinama Kamenge, murashobora kuhicisha iyo muri kumarondera imiti. Murabona yuko natwe bwo dufise imiti itari mike nko mukunze kubibona ko muri kino kiganiro. Ni farumasi iri hakurya y'ishengero ry'abatemwe de Jehova, bavuga ngo ni ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, kuri Ave Marie canke kuri Nueva. Ivyo vyose biravugika kandi biramenyerewe cane. Umuntu azi muri no micungararo kino kibanza ni kibanza gishobora kumenyekana vyoroshe. Nueva, Ave Marie, Malaria canke ku batemwe de Jehova ngaho nyene ku Gicumi. Nuko mbahaye ikaze muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno musi, aho dufise intumbero yo kuganira namwe ibintu indwi vyo gufasha gusinzira neza. Gusinzira neza ni kimwe mu bintu nkenerwa cane umubiri wacu ukeneye. Iyo umuntu asinziriye neza bituma agira amagara meza, hanyuma akiyubaka, no kuvuga umubiri ukiyubaka, hama umuntu agacagira amagara meza, washaka mbere amagara meza yo mu mutwe, no kuvuga santé mentale yiwe ikifata neza, hanyuma akagira n'amagara meza no kuvuga ngo mu buryo bw'umubiri, no kuvuga ngo côté physique, santé physique, hanyuma kandi akagira amagara meza mu mutwe, mu bwenge, kuvuga intellectuellement akagira amagara meza. Rero iyo tudasinziriye neza ngo dusinzire umwanya ukwiye, kuko hariho umwanya umuntu akwiye kusinzira, no kuvuga ngo ku munsi murazi ko ugizwe n'amasaha 28. Rero umuntu hariho umwanya umuntu akwiye kuryama, akwiye gusinzira, ku buryo iyo abayeho adasinzira umwanya ukwiye usanga agira ibibazo bitandukanye, kuko muri ico gihe umuntu adasinzira bikwiye, amagara yacu canke umubiri wacu uhura n'ingaruka mbi nyinshi zituma tutagira amagara meza. Izo ngaruka mbi nazo zikunze kwigaragaza cane, nuko umuntu ashobora kwamana uburuhe, akama yumva ari magoyagi, akumva afise faiblesse, akumva nta ntege, nta nkokora, niko abandi bavuga ngo inkokora, nta nkokora afise. Hanyuma kandi umuntu ashobora kwamana ishavu, akama ari umuntu afise ibintu bavuga ngo ibintu vy'ibirakari, cyo twakwita ngo ni irritabilité. Ugasanga umuntu ari irritable envers ses voisins, ugasanga umuntu wese bavuganye aramurandura, amwishura nabi, aramukomora. Ugasanga umuntu yama ari umuntu umengo yamana ibishavu, yama ameze ukuntu nyene, yama nyine umengo ikaye sinzi, ariko mugabo kandi ukurikiranye ugasanga siko yama imisi yose, ahubwo bivana n'igihe. Ico gihe naco ugasanga kenshi n'igihe aba atamerewe neza, n'igihe atisanta à l'aise. Iyo atari à l'aise ugasanga niho usanga afise iyo irritabilité, ugasanga niho usanga yishura nabi, ariko arandamuka, ugasanga abantu bose bashwimuriza nka hariya. Iyo ni ngwani ikunda kuboneka, ni yuko umuntu ushobora kugira ashobora gusanga bimugoye gukoresha ubwenge neza, icyo twakwita ngo difficulté, no vuga ngo de concentration. Umuntu bikamugora kwikonsantra kugira ngo akore neza udukorwa twiwe twa misi yose. Ibyo byose rero hamwe n'ibindi byinshi tutadondaguye, n'ibintu bishobora kwiheka cyangwa se kwinyegeza inyuma y'ikibazo cyo kudasinzira neza umwanya ukwiye. Muri ryashira hamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, bemeza yuko mu mwanya cyangwa se mu myaka umuntu abaho, mu kiringo, mu gihe umuntu abaho ku isi, nimba dufate nk'akarorero umuntu azomara imyaka 20, no kuvuga ngo bemeza yuko n'imiburiburi 1/3 c'igihe umuntu amara ku isi, 1/3 c'ubuzima bw'umuntu ngaha ku isi, uwo mwanya wose ungana n'1/3 ugizwe cyangwa se ukwiye kugigwa
n'umwanya umuntu azosinzira cyangwa se n'umwanya umuntu asinzira. Nk'akarorero, nimba umuntu azopfa amaze imyaka 30, bisaba ko n'imibiri buri muri iyo myaka 30 umwanya ungana n'imyaka 10 abaho yawumaze mw'itiro. Asangwa rero umuntu mu kubaho kwiwe bitegekanijwe cyangwa se bisabwa cyangwa se bihanurwa yuko akwiye kuryama n'imibiri hafi 1/3 c'umwanya azobaho kw'isi. Murumva ko kino kintu gihambaye cyane, murumva ko kino kintu gifise akamaro kadasanzwe, murumva yuko amagara yacu iruhande yo gusatira, iruhande yo kurondera ubuzima, iruhande yo kurondera inoti, iruhande ya bya bindi byose bidutwara umwanya mu buzima bwacu bwa misi yose, murumva ko iyo bija hose kuryama umuntu agasinzira ni ikintu nkenerwa cyane. Kandi muri iryo shirahamwe nyene mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi bita OMS, barabandanya bakemeza yuko ngo hafi ngo nk'ibice 30% by'abantu baba ku isi bose ngo abo bantu bafise ikibazo cyangwa se ingorane yo kudasinzira neza. Harura abantu bose bari kuri ino si, ucu harura ibice 30%, urumva ni hafi 1/3 c'ababa ku isi, ngo abo bantu bose bangana gutyo, bangana n'ico 1/3 ngo c'abantu baba ku isi ngo barafise ikibazo, barafise ingorane yo kutaryama neza ngo basinzire. Rero nizera yuko tukiri muri iyo ntangamarara, murumva yuko kuba utaryama neza ngo usinzire uruhuke bifise ikibazo, kandi ko kuryama ugasinzira ukaruhuka navyo ari nkenerwa mu buryo budasanzwe. Kubw'iyo mpamvu rero mu kiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi tuzanwe no kubabwira rero ibintu vyodufasha kuruhuka neza, kuryama tugasinzira. Ni ibihe bintu none vyodufasha ngo turyame dusinzire neza? Kuko birabaho yuko umuntu aryama ariko bikanka ko asinzira. Mbere umuntu numva bavuga ngo iyo waryamye ukabura itiro ngo iryo joro riba rirerire. None rero murumva yuko hakwiye kumenyekana ivyo dufasha kuryama neza tugasinzira. Muri kino kiganiro rero tubayagira ibintu indwi vyodufasha twese kuryama tugasinzira kugira ngo bikunde turuhuke. Kuko iyo umuntu yaruhutse neza mu mutwe n'akazi kiwe agakora neza, yambona kazoza y'ubuzima bwawe, vision yerekwa wifuza gushikako, yama objectif za ntumbero z'ubuzima wifuza gushikako, ubasha kubishikako kubera ko ufise amagara meza. Kandi nta magara meza utaryama ngo uruhuke. Bari abantu bagwara ingwara zo mu mutwe kwa Rojani n'ahandi kumbure mu bindi bigo byo bavyitaho abagwaye b'ingwara zo mu mutwe, ukunda gusanga kenshi kugira ngo bagere kuri ya stade yo gusara yo kwiruka mw'ibarabara, usanga hariho ibihe babanza kumara badatora agatiro kubwa novuga ngo pression canke uruhagarara. Ugasanga umuntu bivanye n'ibibazo yaciyemwo, ivyo yahuye navyo, akamara igihe kanaka ataryama ngo asinzire. Hanyuma rero umutwe akagera igihe urengerwa, hama umuntu agahebaga, novuga ngo insinga zigakorana ko niko abandi bahora bavuga. Ikintu ca mbere rero muri ivyo bintu ndwi bifasha umuntu kuryama neza agasinzira akaruhuka, ni icuko umuntu ngo adakwiye kwihereza ibinyobwa birimwo ico twita kafeine inyuma ya 11 z'umuhingamo. Wipfuza kuryama ugasinzira neza, ukwiye kwirinda kunywa ibinyobwa byose birimwo kafeine canke gufungura ibifungurwa byose birimwo kafeine inyuma ya 11, kuko ubiriye inyuma ya 11 z'umuhingamo birashoboka ko havuja kuryama iyo kafeine ikiri muri wewe gifise inguvu, bigahava bituma utaryama ngo uronke itiro usinzire. Ivyo binyobwa birimo kafeine rero burya iyo umuntu abinyoye birafise ingaruka mbi ku magara y'umuntu, uretse ko bishobora no gutuma umuntu umutima wiruka, akaba yogwariramwe n'ingwara z'umutima. Kafeine irafise ama effet aho usanga ngo igirane ituma umuntu aronka itiro atevye. Harabaho nuze retard d'endormissement,
itiro rirateba kuza ukaryama utevye ugereranije n'igihe wahora uryamirako canke se wahora usinzirirako. Kandi bigenze gutyo, iyindi ngaruka mbi ya kafeyine ni yuko kubera ko uburyamye utevye, ni ukuvuga ngo n'umwanya itiro ryawe riza kumara uraza kugabanuka, kubera yuko buhava buca bugukera ko utaraheza kuryama, utararyama bikwiye, wa mwanya wategerezwa kuryama uca ugabanuka. Hanyuma iyindi efe nayo ni yuko ivyo binyobwa canke ivyo bifungurwa biba birimo kafeyine bica bigabanya la qualité du sommeil, biratuma itiro ryacu novuga ngo ritakaza akanovera, litagenda neza, kuko murumva yuko nyene biba vyahuraguye, biba vyagize vyapararanganye. Rero murumva yuko ivyo bintu ari vyiza ko umuntu yogira yovyihoza. Rero umuntu yokubaza ati mbega none ibi bintu bita ngo ni kafeyine vyoba biri mu biki kugira ngo nzi ndavyirinde ntibizohave bituma jewe niburira agatiro kandi namaze kumva ko agatiro gakenewe. Ibintu bikunda kuba birimo kafeyine ni icayi, tuvuga ngo ni te, icayi, hanyuma kandi ni ikawa, hanyuma kandi ni ibinyobwa bavuga ngo na ma boisson énergisante. Murazi ko hariho ama energie, hariho n'ibindi binyobwa nibaza nka za Red Bull, izo za Coca-Cola, n'izindi zitwa ayandi mazina kumbure. Narabaye Zambia, naradandaje amantu z'ama energy drink menshi, ubwoko bwinshi bubayo, usanga haje bitango ni za Kung Fu, n'ibindi kumbure ngira ngo ntacibuka kubera ko nyine haraciye igihe mvuyeyo. Rero ibinyobwa vyose muzokumva ngo vyongereza inguvu, akenshi uzosanga birimo kafeyine. Muri ico gihe naco kafeyine murumva yuko ifise ingaruka mbi zikwiye gutuma umuntu atanywa kafeyine inyuma ya saa 11 z'umuhingamo. Hari n'amashokora nayo nyene usanga arimwo ivyo vy'amakafeyine. Nuko rero hanyuma ikintu ca kabiri muri bino bintu indwi umuntu akwiye gukora vyomufasha kumbure kuruhuka neza akaryama agasinzira, nico ngo umuntu adakwiye gufungura birenze urugero ngo ahage cane imbere yo kuryama. Harya umuntu afungura agaca aryama ubwo nyene, uzi ko ugomba uryama ubwo nyene, ntukwiye gufungura ngo uhage cane. Ukwiye kurya utuntu tworoshe kandi dukeya duhwahutse, nturemereze novuga ngo estoma, umushishito ndibaza mu Kirundi, nturemereze amara, nturemereze ubwonko ngo bwiyo kipe n'indya wariye wahaza urapikira, inda iba nyawegera ntumbazi ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu rero muri make ngomba kuvuga yuko adakwiye gufungura ngo ahage cane imbere yuko acaryama ubwo nyene. Ufunguye ukwiye kurindira n'imiburiburi basi n'amasaha 2 kugira ngo ucubona kuryama. Ngo hari icigwa cakozwe mu mwaka wa 2021 gikozwe n'ikinyamakuru c'Abongereza citaho canke se kivuga cane ku bijanye n'imfunguro ibereye, ngo cerekanye yuko iyo umuntu afunguye agahaga canke ngo akanywa novuga ngo ibinyobwa, amazi cane imbere yuko aryama, ngo ivyo bintu ngo biragirane, ngo birahungabanya ugusinzira, birahungabanya itiro. Umuntu afunguye canke akanywa juste imbere yuko agomba ataryama, uyu muntu ngo birahungabanya itiro. Rero kubw'iyo mpamvu ukwiye gufungura, mugabe nyuma yo gufungura hacemwo n'imiburiburi amasaha 2 kuduga, ntuce uryama ubwo nyene ngo uhejeje gufungura ugenda kuryama. Birashobora kugirane guhungabanya itiro, nk'uko mwumva yuko ico cigwa cabikoze ku bushakashatsi kandi kikavyemeza. Ikintu ca gatatu co gufasha kuryama ukaruhuka neza ni icuko umuntu ngo adakwiye kunywa cane, kunywa vyinshi imbere yuko agirane, imbere yuko aja kuryama. Twari dusa nabaje kubivuga kubera ko bwa mbere tuvuze ko umuntu adakwiye gufungura cane imbere yuko aja kuryama. Rero umuntu ntakwiye kunywa cane vyinshi imbere yuko acaryama, kubera yuko unyoye vyinshi imbere yuko uryama navyo nyene birashobora kugirane guhungabanya
itiro ryawe ugasanga ntuciye kuryama ngo uruhuke. Nuko rero nk'uko twako turabivuga, kunywa vyinshi, kunywa amazi menshi, kunywa ibinyobwa vyinshi si vyiza ubikoze imbere yo kuja kuryama, kubera ko navyo nyene bishobora kugira bishobora guhungabanya itiro ryawe. Mbega birihungabanya gute rero kunywa amazi canke ibinyobwa juste imbere yo kuryama? Ibi birazwi yuko wanyoye amazi canke ibinyobwa imbere yo kuja kuryama birashobora kuhava bituma uvyuka mwijoro ngo ugende kuri petit besoin, ugende ku mwanda mutoya. Iyo rero bimeze gutyo, urumva yuko buhava buca wikanguye, atari ukwikangura gusa, ahubwo ukwikangura kugusaba kugenda ku kazu ka sugumwe. Kandi nizera ko mwemeranya nanje, iyo bibaye ngombwa kuvyuka ukagenda kwitwarete ukagaruka, ntushika usinzira ubwo nyine ata wundi mwanya ubanje gutakaza. Murumva yuko rero nk'umuntu vyosaba yuko avyuka kabiri canke gatatu mwijoro, ivyo bintu birahungabanya itiro, biraza gutuma uyu muntu ataza kuryama umwanya ukwiye, birashobora no kuba impamvu ituma mbere umuntu adasubira kuryama. Muganiriye n'abantu muzokumva yuko hariho umuntu yavyutse bikaba ngombwa ko agenda kwitwarete, agarutse adasubira kuronka itiro buca burinda buca, rigaca rigomba kuza ari uko bukeye. Rero kubw'iyo mpamvu umuntu no kunywa ntakwiye kunywa ibinyobwa biri ku rugero ruhava rutuma akenera kuvyuka ngo agende ku mwanda mutoya mu kazu ka surwumwe mwijoro. Ikintu kigira kane co gufasha, nanje comfasha, twese co dufasha kusinzira neza, tukaruhuka, tukaronka itiro rimeze neza, ngo nuko umuntu adakwiye gukora sport, no kuvuga ya myimenyerezo ngororamubiri, kwiruka, kugira ibi vy'amagym tonique n'ibindi nyene bijanye na sport, ngo umuntu ntakwiye kubikora imbere yo kuryama. Ugomba uryame ugaca ukora ibijanye n'imyimenyerezo ngororamubiri canke se ugaca ukora ibijanye na sport, ngo birashobora guhungabanya itiro, ugasanga urabuze itiro. Ngo kubera iki? Kubera yuko ngo ibintu bijanye no gukora ngo itiro bambe ntuze sport, ugize sport ngo irafavoriza ico bita ngo ni création d'hormones, ngo birorohereza, ngo biratuma ngo habaho novuga ngo ukwiremarema canke se igwiririkana ry'ama hormone. Ama hormone nibaza ko umuntu uvuga ngo ni imisemburo canke inkaburamubiri. Nizera ko imbere inkaburamubiri ari ryo jambo nibaza ko ari ryo ry'ikirundi, kw'imisemburo nibaza ko ari icongere bamba ari kinyarwanda mu ntunge. Inkaburamubiri rero arivyo twakwita ngo ama hormone, ngo haca habaho ama hormone yitwa ngo ama hormone stimulante. Ayo ma hormone rero stimulante abagwiremwo cyane cyane ngo bita ngo ni cortisol, ivyo navyo ngo birashobora guhungabanya rythme y'ingene umubiri usanzwe uri kurakora, ngo bigaca bituma mbere wanashaka ngo no gusinzira navyo nyene bishobora guhungabana. Kubw'iyo mpamvu rero sport ni nziza, ariko mugabo sport kuyikora imbere yo kuca uryama ubwo nyene urazi ko amaraso arashuha, umubiri ugahema neza, umuntu akabiri yashakagirana, vyerekana ko iyo bija hose mu mubiri hari ibintu vyinshi bikoreka. Muri ivyo vyinshi bikoreka rero ngo harimwo rero ngo igwiririkana ry'inkaburamubiri zigwiriyemwo cortisol, zishobora gutuma ngo umuntu ataryama neza ngo asinzire. Kandi nibaza ko hari n'abandi basanzwe bazi ko iyo barushe cane ashobora kuryama ntanaronka itiro, iyo yakoze ibikorwa biruhisha cane imbere yo kuryama ugasanga itiro riramugoye. N'abandi mugabo iyo barusha ahubwo rero aryama ngira ngo nk'uwapfuye. Urumva nyene ko ari hatari. Ikintu ca gatanu muri bino bintu indwi imbere ko duhava dusozera bien sûr, uko ntiduhava tubiraramwo canke se tuvyirirwemwo, ikintu ca gatanu co gufasha kuryama neza ugasinzira, ngo ni icuko utokoresha cane telefone, mashini nyabwonko, ordinateur, kuraba amafilme, kwandika, gukoresha cane, kuraba cane muri telefone canke se mu mashini ordinateur canke ama smart TV, ama televiziyo agezweho umuntu araba, amafilme, za telenovela n'izindi. Umuntu ngo ivyo bintu ntakwiye kubirabamwo cane umwanya muremure imbere yo kuryama. Ngo kubera iki? Biraruhisha amaso, na cane cane igihimba citwa rotine
kiri mu jisho, no kuvuga twovuga ngo ni imbone canke imbonero sinzi imbone nibaza ko ari imbone hotune kumbure mu kirundi gitumbereye, kandi ngo biraruhisha imitsi, iyo mitsi urumva nyene iraruha, hanyuma kandi ngo biraruhisha ubwonko. Bimaze kuba biruhisha ubwonko rero murumva yuko no kugira ngo uronke itiro bitwara umwanya munini ya cane, kuko kugira ngo uronke itiro bisaba yuko amaso n'imitsi n'ubwonko biza kubanza kuronka umwanya wo kuruhuka kugira ngo bigirene bikunde uryame. Ngo ni kubera iki? Ni kubera yuko iyo uriko urakoresha cane ibyo byose tudondaguye, amateleviziyo, imashini canke amatelefone ngendanwa, ukaba uriko uraraba cane, ngo ni nkaho ngo ubwonko uba wabubwiye ngo haracari ku murango ntiharagera ko ndyama. Muri ico gihe rero ngo bwobwo buca buguma bwikonsantra kugira ngo bugufashe gushishikara ivyo bikorwa urimwo uri kuraraba, kandi urumva yuko biba ari ibintu harimwo n'umuco, bica bituma rero uruha cane. Kugira ngo rero uze kuryama ntuvuge ngo nimba umara isaha canke isaha zibiri uri kuri telefone, naho uzoba uri mu gitanda ubwonko bwo buzoba buzi yuko hataragera kuryama, buguma bukora ivyo uri kurabusaba. Rero buguma bugerageza uburyo bwose bwo gufurnisa bukuronsa amakuru uriko urabusaba, kubera uba uriko urabukoresha bwo ntibuba buraruhuka. Hanyuma rero ntuzotangare ubonye ugize ngo uryame ukabona itiro riranse. Ubwa gatandatu muri bino bintu indwi turiko turavuga bifasha umuntu kuryama neza akaruhuka, ngo nuko umuntu akwiye kuryama n'imiburiburi nka saa 4 z'ijoro akaba aryamye. Kuryamye nka saa 4 z'ijoro byumvikana yuko buza guca uryamye amasaha ashika amasaha angahe? 8, kuko uryamye minwi y'ijoro uza guca mu masaha 12 z'igitondo, uryamye amasaha 6, uryamye saa 5 uzoba uryamye amasaha 7, uryamye saa 4 rero zuzuye uza guca uryamye amasaha 8. Amasaha 8 nayo ni ica gatatu c'amasaha agize umunsi. Rero kuzoba uryamye ica gatatu c'amasaha agize umunsi, urumva kuzoba uryamye wa mwanya ukwiye usabwa, kuko twabonye yuko hafi ica gatatu c'imisi yacu yo kubaho mw'isi kigizwe n'umwanya umuntu yamaze aryamye. Rero uryamye amasaha 8 ku masaha 28 agize umunsi, uburyamye amasaha akwiye. Hano hariho ingene vyerekanwa umuntu ku myaka yiwe n'umwanya akwiye kuryama, ariko mu kiganiro cy'uno munsi ntavyo tuza kubasomera, ntavyo tuza kubabwira, dutumbire kubabwira ibintu byo bafasha kuryama neza mu karuhuka. Ibijanye n'umwanya nawo umuntu akwiye kuryama ntaje musi yawo, mwavyumvise yuko ari umwanya n'imiburi utaja munsi y'ica gatatu c'amasaha agize umunsi. Hanyuma umuntu rero twavuze ko akwiye kuryama n'imiburi saa 4 z'ijoro kugira ngo azibuze guca yaryamye umwanya ukwiye. Aho nka cage twavuga ngo nk'abantu usanga no kumbura ngo ataryamye, ngo ari n'umwanya na muto yo kuryama ku murango. Kuyo umuntu yaryamye ku murango isaha 2 mw'ijoro, naho ushajyama isaha 6 urumva umwanya umubiri umubiri uba waronse umwanya ukwiye wo kuruhuka. Icindwi arico canyuma muri bino bintu indwi turiko turavuga bifasha umuntu kuryama agasinzira, nico ngo umuntu akwiye kuryama ahatagira umuco na mukeyi. Iyo ugiye kuryama ni vyiza ko woca uzimya amatara yose kugira ngo bikunde uruhuke neza, kubera yuko iyo uryamye ahantu hari amatara hari umuco, ubwonko ni nkaho buguma bwiyumvira ngo haracari ku murango, kuko urazi yuko naho ugaragaza gusinzira ngo uhumirize hari umuco ntivyoroha. Ariko iyo uryamye ahatagira umuco ni nkaho naho ukanura ngo uhumure haguma hari umwijima, ubwonko ntibusabwa inguvu na nkeya ngo bubandanye bukora kandi bwamaze kubona yuko hatabona. Ni nkaho bubwiye ubwonko ngo ubu rero hageze ko ndyama, hageze ko nduhuka. Nta kindi gikorwa ndabasabye, mwebwe nimuryame muruhuke, mwabihimba bisanzwe bifasha gukora akazi kanje ka misi yose. Nuko rero bakunze ibikiganiro Yaga Muganga cacu cuno munsi ni hano ikiganiro cacu Yaga Muganga cuno munsi kigarukiye. Twari dutumbiriye kubabwira ibintu indwi
vyogufasha kuryama neza ukaruhuka, kuko kuryama neza ukaruhuka n'imiburiburi amasaha 8 ku munsi ni nkenerwa, biragufasha kugira amagara meza. Ntiwiyumvire ko gukora, abana bavuga gukora nk'abashinwa, gukora amasaha yose kuri yose, ntiwiyumvire ngo nico gihava gituma ugira amagara meza, kubera ko uzoba uriko uraronka amafaranga. Ushobora kuyaronka mugabo ukabura amagara yo kubirya, kubera yuko amagara yobiriye yonezererewe ubwo buzima uriko urarondera, wayononeye ayo magara, wayasinzikarije mu kurondera ayo mafaranga. None rero nuko kugira ngo ibyo turiko turarondera, turiko turaruhira, iyo dusatira uko bukeye ko bwije, ntibizohave biribwa n'abatabiruhiye. Tubahanura yuko mwosinzira umwanya ukwiye. Muri ico gihe naho tubonye ibintu indwi vyodufasha kuryama neza, tugasinzira tukaruhuka. None rero mu kurangiza, mwebwe bashasha mutari bwiyabonesha kuri Ntambwe Indaheta TV, tubasaba kwiyabonesha, mugafyonda aho hantu handitse subscribe canke s'abone bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma ugafyonda no kuri iyo nzogera ubona canke iyo nkengeri, kugira ngo wemeze neza yuko wipfuza yuko igihe cose dushize ku kiganiro, ico kiganiro co gushikira. Ivyo bizodufasha kuko urubuga rushishikara rukura, kandi tukabona ariko tudatamba twirorera, dufise abo dushikiriza ibi biganiro. Hanyuma mufise ivyiyumviro canke se intererano mushaka kuduterera, aho twokwameriyora, aho twokosora, aho twohindura, murashobora guca muri commentaire mukabitumenyesha, canke mugaca kuri nimero zacu zirimo ngaho muri description y'iyi video. Umwidondoro w'iyi video uravye neza urabona mwe nimero za WhatsApp dukoresha, kandi si WhatsApp gusa na appel direct birarengana. Hanyuma mutugezeho, mutushitseko ivyiyumviro n'intererano vyanyu. Naho ubutaha, mwari muteramanye na jewe Janvier Manirambona, sanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro Yaga Muganga.